Imana ihabwe icubahiro. Numva mpimbawe no kuba muri kino kibanza kuko aha ni muhira nkuko mwungeri mugenzi muvukanyi yariko arabivuga ni muhira kuko twiye batubajije uti abo musangiye karangamutima umusangiye umuryango aho ugenda ukumvura imuhira tubwiye ngo muje mu Kigobe niyo ishengero muzo bakumbura barabakumbura kandi nanyo mwandikira mubwira mu minsi yeze ko bamukumbuye kuko ni muhira cyane niyo rero mvuze ko ningaha anya bazi ko ndi muhira n'umuntu avuye mu ngagarakaza ngaha tumubwira ngo ufise aho tumberaho muhira tumbera mu Kigobe. Rero numva mpimbawe no kubana namwe kandi ndabakeje ku minsi mumaze muri imbere y'Imana. Numva ari minsi dasanzwe yo kuganira n'Imana, yo kumviriza Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Reka nshimire umwungeri nabo basangiye ibikorwa kuntera iteka kubana namwe uyu mugoroba. Nababwiye ko ari muhira, amasura ya benshi ndayazi naho nabandi ko ndayabona hafi na hafi, ndazi ko ndayabona hafi yaje. Rero byinshi turasangiye ivyigwa byinshi, turasangiye sinzi muze mu Kirundi nkoro ko benshi bavyumva kungene dukora, kungene dutahura ishengero, kungene dutahura uburongozi, kungene dutahura ubutumwa bwiza, biri muri byinshi tutahurira hamwe. Rero kuba ndi ngaha numva ko ndi muhira. Imana ihabwe icubahiro. Reka dusome amajambo y'Imana ari mu cete Pawulo yandikiye abanyefeso mu gice cya 6. Ndashima Imana nacerewe nateza kuza kare. Sinzi ko ari ivyo tugira dusenge ivyo tugira tuganire. Nakoze umugoroba wose ndiko ndasenga. Hama ku mugoroba ndavuga ntinge nitegurire kuza. Hageze ko mpaguruka ivyo nateguye ndabibura. Mashini nkayizimya nkayisengera, ngasoba nkayizimya nkayisengera. Rero ndabwira umuntu twari turi kumwe ntijewe ibintu nakoze kuva ndabibuze iyo binyikiye ko baramaye ngo officier yabaye déplacer ou supprimer. Ndavuga ni Mana urakoze nta kundi ubwo washimye ibindi. Ndaza ndiko ndasenga zugurutse ngeze mpaye ngenda mu modoka mbwira Imana nuko washimye muzira mbona birugurutse ngeza nabidantwaye isaha nicaye ndiko ndugurura gushika hambwira mugenzi wanje ntinge ndaba marori nayo ngushike ndaburi yo yanyikiye timukama tivyozo nibikindi n'ubwa mbere bibaho. Rero iyo data tubwiye ngo ni mugende uve ndi kumwe namwe ntibisigura ko tudahura n'ivyoroshe, ariko abatubwiye ngo ivyo muhura navyo niho ndi. Mwonyemera ko tuvuga haleluya. Rero intambara ni kimwe mu bimenyetso jewe uko ntahura ibintu. Iyo mpuye n'intambara mu kintu nakajyo kambwira ko gikomeye ko ari ciza, ariko nagiciyemo nkabona inzira ni kaburimbo camenya ntaye inzira siyo. Ariko iyo nciyemo nkabona hari amadodane inzira kiraheka irimwe amahwa asha umusendire ndawegeranya ndabandi kwinzira nayihuyemo nibibazo ubwo niyo umwazi ntarwanye kidahari. Rero niyo conviction yanje mu mutima ndiko naza nti uyu mugoroba numva kudasanzwe, numva ko umwansi ariko aratera igeri ariko arabesha umwami Yesu ari ku ngoma. 6 umurongo wa 10 adushikane ku murongo wa 20 abanyefeso. Hagira dusomera ibisigaye muremeshereze mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanisho vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Kuko abo tunigana atarabi inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umuzimagiza n'Mpwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ivyo mwakire ibigwanisho vyose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza vyose muhagarare mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye ibirato ari byo kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro.
16. Kandi hamwe n'ivyo byose mwakira inkinzo yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose yakumuriro. Mwakira inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya Mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri Mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje gose, musengera abera bose. Kandi nanje nyene munsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose, namamaze nshirutse amazinda ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi ntumwa yabwo iboheshejwe umunyororo, nsigure ivyabwo nshize amazinda nkuko ntegerezwa kuvuga. Amen. Data, nciye bugufi imbere y'abera ngo dusangira amajambo yawe. Ijambo ryawe ryaravugutiwe, ariko njewe mpagaze imbere y'abera ndivuga nk'umunyantege nke. Ariko ndakeneye ngo ukwera kwawe, ubushobozi bwawe, ububasha bwawe buri nyuma y'ijambo ryawe bugaragare muri kino kibanza. Reka kanwa kanje k'umunyantege nke gahinduka ku bushobozi, kuko sindi ko navuga ijambo ryanje ko navuga wewe wanesheje. Ndavuze ngo ubushobozi bukiza imitima, ubushobozi bukiza ivyiyumviro, ubushobozi bukiza imibiri, ubushobozi bubohora buri mu ijambo ryawe, buhora umuntu wese wicaye muri kino kibanza, kugira ngo icubahiro cawe Mana kigaragare. Reka umuriro wawe umanuke, ubushobozi bwa Mpwemu yera bugendagende, ukubohoka, ugukira, ugutabarwa, ukugirirwa neza nawe Mana bibe ku muntu wese wicaye muri kino kibanza. Ndakwizigiye kuko uri hano kandi ugiye gukora ibihambaye mu kubohora imitima yacu n'imibiri n'ivyiyumviro. Ni mu izina rya Kristo bisenze nizeye. Amen. Umwungeri yaransavye ngo tuganire hejuru yo kubohoka ku mpwemu za karande cange se ku mivumo. Bivana n'imvugo umwe n'undi yokoresha. Iki ni kimwe mu vyigwa bigora abantu benshi gutahura. Ndazi ko muri mu minsi 30 muri imbere y'Imana. Uyu munsi ugira 15, nibaza ko mugeze hagati muri uku kwezi. Kigituma muri iki cigwa abantu benshi batabitahura, hari icyo twokwita extreme zibira abantu badatahura. Bamwe nabahakana ko ivyo bintu bitabaho, bakakubwira ko bitabaho namba. Abandi nabo bakaja mu yindi extreme yo kuca barema n'ibitariho bagabihindura vyo. Abakristo rero haraho twinjira mu kuzazanirwa, ntabibaho canke se birabaho, kubera ko hari abahakana ko biri ko bitabaho, kandi nabo ubwabo bikagenda bibagarukako cyangwa bibagaragarako. Hakaba n'abandi bagira n'ibitarizo bakabihindura vyo, bigatuma abantu baja mu kujuragirika. Ariko mu mwanya mutoya ni kimwe mu vyigwa binini birimo polemike nyinshi, ukudatahura kumwe. Sindiko ndatahura ukungene ndavyegeranya, ariko nasenze ngo Mpwemu yaramfashe majambo make yatuvugana ugira ico tahura ico Mpwemu yaragusigara. Kandi gihambaye muri ivyo, Data agira ico akora ku bwawe. Munyemere tuvuge haleluya. Dusonye amajambo Paulo yandikiye abanyefeso. Iki ni cete Paulo yandikira abera ntibara abapagani. Kandi iri nimwe mu mashengero nkora mutima Paulo yamazemo igihe kinini. Kuko Paulo yarazi kuko ishengero ry'Efeso ahantu ryari riri tijari rimwe kari agace. Ariko nabandikiye yarazi kuko iri shengero rizaduka mu nyigisho z'ibinyoma. Mu gice cya 20 cy'ivyakozwe n'intumwa, Paulo ariko rasezera bungeri b'Efeso, arababwira ngo ndagiye, ati ndazi ko hazaduka amabingira, ati kandi amwe azaduka muri mwebwe. Aravuga ngo mwame mugavyo mube maso mwirinde. Ariko nabandikira kino cete yagiye ahagaruka, ariko arababwira cyane cyane gihagaze guhishura Kristo n'ishengero ryiwe, cyangwa se gutahuza abantu Kristo n'ishengero ryiwe ko ari umugambi w'Imana. Iki gitabo kiza kimera nka Karande niyo ugurura ugasangamwo ibintu byose, ugasanga harimo amadeni, harimo abamwishuye, harimo amasezerano, harimo amasengesho, harimo n'ijambo ry'Imana. Timbega Karande ni ijambo ry'Imana, ni amadeni cyangwa ni ya regidezo? Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Uri kurasoma kino cete kiratandukanye n'ibindi mu mvugo Paulo yagiye yandikamo ibindi. Sinza kuronga umwanya wo gutebamwo, ariko arabandikira muri iki gice cya nyuma yagiye ku muco two kwita indunduro, conclusion. Ariko arababwira ngo biriya byose mbeje kubabwira ivyo twaherewe muri Kristo Yesu,
ko mwirinda amacakubiri, ko mutahura ingabire za Mpwemu Yera, ko mumenya ukungene ingabire zikora, ko mumenya uburyo imiryango ikwiye kubaho. Ngo aze gusozera arababwira ngo ibisigaye, oh haleluya, aravuga ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Aravuga ngo mwambare ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa murwanizi. Turi kumwe tukavuga haleluya. Umurongo wa 12 bavuga ngo kuko abatunigana atari inyama n'amaraso. Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Kuko abatunigana atari inyama n'amaraso, ngo ahubwo ni Mpwemu. Sinza kubandanya ngo mbere ku buryo bavuze barwana, ndagomba mpagarire hagatoya ze kubandanya hepfo. Ara kuko abatunigana atari inyama n'amaraso. Igituma ikibazo cyo kubohoka kubijanye na karande bitugora gutahura nuko ari intambara yo mu buryo bw'Impwemu. Uko dusanzwe turemye nuko dusanzwe tumeze, cyane cyane dutahura turi mu isi ibiboneka, turi mu isi bifatika, turi mu isi y'ibintu bimwe bimwe tubona. Rero turakunda gutahura cyane ibintu biboneka, ibintu bifite ama demonstration amwe namwe aboneka. Ariko urugamba rw'Impwemu si bigaragara n'aya maso, kugira ngo ushobore kumenya kuko intambara urwana ari iy'Impwemu. Bigusaba ibintu bitandukanye. Bigusaba ubwa mbere kubanza gutahura neza ijambo ry'Imana. Icya kabiri bigusaba gusenga no kumenya neza ko ibintu byose urashobora kutabironkera insiguro ukoresheje aya maso, ukoresheje ivyo ubona, ukoresheje utahura. Turi kumwe tukavuga haleluya. Acaravuga rero ngo abatunigana saba inyama n'amaraso, ariko ni Mpwemu. Agomba kwerekana kuko hari ibintu bimwe turwana bigaragara biboneka, hakaba n'ibindi biboneka n'amaso y'umubiri, ariko ubushobozi bubiri inyuma atari ubugaragara n'amaso y'umubiri. Turi kumwe tukavuga haleluya. Ndaza kugenda mbaheza uturoro tumwe tumwe. Abaturwana saba inyama n'amaraso ni Mpwemu zishobora kugaragara mu bintu bigaragara physique, ariko ikiriko kirabikoresha kitagaragara. Wowe rero aho bikugorera ukaza kurwana na kirya kigaragara, ariko ikitagaragara ntukimenye, ugasanga urwana intambara ntizihera. Ukuraho kimwe none hakaza ikindi. Nuko nababariye ni mukanya gatoyi imashini irablotse ibintu byose. Ndasenza amasengesho yose n'ayandi, nje nabihevye. Imana washimye kuko mvuga ntabihari. Ndiko ndakata hariya mbona birugurutse. Byari byabaye exprimer ou de place. Sinzi aho bizananye. Icyo ndikivuyemo. Ndashitse amaroye nahagurukanye mu nzu ndashira mu modoka, sinzi ko iyo nyikiye ndayabuze. Ubwo nayo araza kuboneka, nataboneka azaboneka ikindi gihe cyangwa agende. Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Abaturwana saba inyama n'amaraso, ikibazo cya mbere gikomeye ngomba ko dutahura, kandi nicyo kibazo abizera bafise, nuko tubona ibintu n'amaso tugahangana nabwo mu buryo bugaragara, ariko imbaraga zibikoresha atari zigaragara. Ubimenyera hehe? Kukuraho kimwe ukabona haje ikindi, ugakuraho kimwe ukabona haje ikindi. Ibi ni biki? Mbega ibintu by'imigozi ya karande ubimenya gute? Umenya gute ko ushobora kuba ufise ivyo bintu bikuriko umuvumo cyangwa se karande? Rimwe na rimwe nigi usanga haza ingwara. Hari ingwara zikurikirana abantu ziva muri kahise, kandi ukabona ntabwo hari abaganga benshi yarabo tuzinanye, ntabwo ari indwara, ntibagaragaza neza uburyo zageze ihana. Ndeka nagwa karorero, ukumva umuntu arwaye asima bagacakoza ngo none ngo mu muryango w'iwanyu ngo nta muntu arwaye asima. Ufuye kubabwira ngo
ngo hariho umusenga umwe ngo naho gikomoka. Sinoteba muri bimwe rero ukabona ni ibigwara biza. Ikindi cya kabiri hakabaho uruhagarara rugaragara mu buzima bwawe bw'ubutunzi. Ugasanga urakora ikintu ejo kikanyika, ugakora ikintu ukabona wamushira ingufu mu gukora, ariko ivyo ukora ntibigiraho bishika. Ugasanga urafise ubucuti, urafise uruhagarara mu bucuti, ubucuti bwawe ntibwigera burama, kandi wanaraba kimwe na kimwe icyo bivako ntukibona. Hari inzitizi rero zitaboneka zituma umugisha w'Imana udashika mu buzima bwawe. Ukungana ibintu bisa n'ibikora rimwe na rimwe mu buzima bwacu, biraboneka, hari ibiboneka n'ibitaboneka. Haleluya. Hari bimwe ushobora kubona ukabona hari indwara ziguma ziza zisubiriza mu muryango, kandi ukabona zimwe n'indwara z'akarande ibindi bitahurika. Cyangwa se ukabona hari amasanganya y'urutavana akakurikirana. Cyangwa se ugasanga abantu bose barafise urugezo batarenza rw'imyaka. Cyangwa ugasanga bose barahukana, bavukana ari batanu, bose barubatse, urugo rusigayemo babiri, abandi batatu baragiye. Ugasanga umuntu aratwara inda, nimba atari ubugumba buri mu muryango, imbanyi zirakoroka, ziguma zikoroka, ntubona icyo biko biravako. Sinoza guteba muri byinshi kubera imvoza umwanya. Abantu benshi rero ikibazo bahagaze ko nuko batamenya izo ntambara. Pawulo yandikira Abikorinto ba kabiri 4:18 ngo niturongorwa n'ibiboneka. Ntabwo dukurikira ibiboneka, ariko dukurikira ibitaboneka. Rero umuvumo cyangwa se karande ntiboneka n'aya maso, iboneka n'amaso yo mu buryo bw'impwemu. Abo turi kumwe twovuga haleluya. Abo turi kumwe twovuga haleluya. None ibi bintu bikomoka hehe? Imigani 26:2 hari umurongo uvuga ngo kuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa ataco ukora. Harimo ivyiyumviro bibiri bisigura ko umuvumo urafise inkomoko. Nishura cya kibazo kivuga ngo mbega ngo ntawubaho kubera ko twakijijwe. Umuntu ashakubwira ngo none ko nizeye Kristo akaba yarabambwe ku musaraba, kandi imivumo n'akarande kakaba karaheze, none umbwira gute kuko hari karande kakindi ko cyangwa umuvumo? Ndakwishura icyo kibazo, uzishura n'undi muntu niki. Ko wakijijwe ukaba warabohose, ukaba warizeye umwami Yesu, abantu bigishika bagacumura nibagire gutyo, bishika bagacumura. Naje murabona ko ndimo. Mwonyemera ko tuvuga haleluya. Mwonyemera ko tuvuga haleluya. Twarakijijwe kandi twarababariwe, ariko kubera ko dukora ibyaha, karande n'imivumo zinjirana muki. Nakubwira ko atagicumura, uzomubwira ati vurema warajabutse ntukiri mu isi, utuye mu ijuru. Ariko nakubwira ngo biracyashika agacumura, kuko iyi mivumo iva kuki? Ndaza kubigarukako. Iva ku byaha. Hari ibyaha bimwe biba byarakoze twebwe, hari ibyaha by'ibintu biba byarisanze mu muryango. Ibyo byose rero rimwe na rimwe hari ibintu biba byarakozwe, kurya udashobora guhakana izina ryo kwa so cyangwa kwa mama wawe ngo uhakane ayo maraso. Niko rimwe na rimwe ibigirwamana biri muri iyo miryango bigenda bigaruka. Kiretse abagiriwe ubuntu bwo guhishurirwa kumenya mbega ikiri inyuma y'ibi bintu bigenda bigaruka ni giki. Reka tuvuge bimwe na bimwe bikeya iyi miryango yinjiriramwo inkomoko. Ikintu cya mbere, iyi mivumo ya karande ikomoka ku bigirwamana. Ni ukuvuga iki? Imana zitarizo. Ubupfumu ni ibyo umuntu akoresha kugira ngo ashikire ibyo ashaka adacishije imbere y'Imana. Ubupfumu rero
ni ikintu cyose umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ashikire icyo ashaka adaciye hehe, adaciye mu ijambo ry'Imana. Aha rero ni ngombwa ko twumva ko Bujumbura barapfumura benshi n'ibintu bashobora gukora badacishije mu Mana, barakijijwe ntibace mu nzira y'ukuri kw'ijambo ry'Imana mu kubaha no gutinya Imana, akagerageza gufuruguta ibintu kandi akafuruguta kugira ngo bimushikire kuki, bimushikire kuco ashaka. Ibi birinjiza imiryango y'abadayimoni. Ikindi muri iki cy'ubupfumu ni ukuragura, gutanga ubumenyi n'ubushobozi bw'uburyo umuntu ashobora kuronka uburyo budasanzwe. Abantu baragura ni abantu bakoresha iki? Ni abantu bakoresha ubumenyi, gutanga ubumenyi cyangwa se ubushobozi, uburyo umuntu ashobora kuronka uburyo budasanzwe. Ndagwa akarorero, umuntu akagenda agatanga amafaranga, baragutanga amafaranga, ajya amafaranga batanze ngo ndagomba bagufashe ngo uraronka ubutunzi uzotera imbere. Ayo mafaranga hari abakubwira ngo barafise ahantu bayaraza, abandi ngo barafise izo bayakoresha. Ni ibintu kanaka umuntu bashobora kumukorera ngo bituma atera imbere, cyangwa bituma akomera, cyangwa bitume ashika ku kintu atari gushika ko akoresheje ubwenge n'uburyo busanzwe. Ivyo rero iyo rimwe na rimwe tubikora ntitumenye ingaruka zazo, ariko abariko barabidukorera baba bafise ibindi bintu bariko barakoresha bivuye mu bundi bushobozi. Ko turajana mbega? Ko turajana? Reka ngubira akarorero. Kubwira abantu ivyiza bitazoshika bakoresheje inzira ndengerabwenge. Bakakubwira ivyiza bitazoshika ariko yakoresheje ijambo ryo guteka umutwe. Cyangwa umuntu akaguha ikintu kimeze nk'ubuhanuzi bw'isigabwenge. Ngo akano umuntu akabakubwira ati nderetswe Imana imbwiye nimero za telefone yawe. Ikibazo nshya nibaza niki? None mu ijuru barazi ko telefone yanje, barazi ko ibaho. Cyangwa umuntu akaca kubwira ikintu gisa n'ubuhanuzi ariko wabwumva ukumva so ubuhanuzi buri muri Bibiliya ni ibintu bisa na maji. Ko mwana ntahura mbega? Ni ibintu bisa n'ibisigabwenge. Ariko akakubwira ngo yasenze kandi ukabona umengo karagira nk'uwaye usenga. Nigeze kumva inkuru iherutse kuba ahantu ngo aho umuntu bazanye impeta zine. Umuntu yaravuze ngo bamutwaye impeta. Hama babwira umuntu ngo nazana impeta. Babwira abantu bane ngo nibazana ama alliance yabo. Barayazana bashira ku meza. Bashize ku meza ngo agira senga. Urya muntu arakumbagara arasenga ngo arangiza hamagara abantu bane. Ati warya abantu bane nimuze mutora ama alliance yabo. Barayatoye hasigaye ya gatanu. Ahamagara wa muntu ujya batwaye alliance ari he tihaguruka araje. Ati raba ko ari iriya ngo ayitora ati ni yayindi. Koresha ubwenge. Iyo mpeta ivuye. Iyo mpeta ivuye. Muyandi majambo ni ibintu abantu bakoresha bamwe bitiza izina ry'Imana ariko bisa n'ibisigabwenge. Ntibiri muri Bibiliya. Hariyo ubuhanuzi umuntu ashaka guhanura akagweza ubuhanuzi ariko warabukuma ntacyo biri buvuga ko. Ukashaka none izo nazo Imana irabizi. Ngo ngira ngo ubwire ngo ikimenyetso ndakubwira ibiharuro za pasiporo yawe. Akabazo nca nibaza niki? None mu ijuru barazi ibiharuro ko buhanuzi buvuye hehe? None mu ijuru barazi ibiharuro za pasiporo yanje. None mu bintu Imana ivuze ibiharuro za pasiporo yanje bifashike. Ni ibintu rero abantu bakoresha, ko ndavuga kuragura. Ni ibintu abantu bakoresha, bamwe babikoresha bakoresheje amangetengete, abandi bakoresha ibintu bisa n'amaincantation. Ni ubushobozi bundi bukoresha. Ivyo bintu uko tubigenderamwo abariko barabidukorera. Hari ibindi bintu badusigira. Niya hano umuntu ashaka kugenda ngo ndagiye bangone nzoronka umugabo. Ukaba wamuronka ari ugasanga nta kubereye umugabo akubereye shitani. Bivana naho wamugize gute? Wamukuye. Amahera wayaronse bivana aho wayakuye. Ikindi kubijanye no gusenga ibigirwamana nico twakwita iki? Kuroga. Twariko tuvuga kuragura, kuroga. Ibintu bifatika
abantu bakoresha, hari abakoresha ibitabo, hari abakoresha ibintu basoma, nibijya mwumva ngo affirmations. Nabo ni ibintu bakora gute? Ni ibintu basoma. Twariko turasengera umwana mu minsi heze, yarafise Priere South Africa, aragenda umugenza mwishiza muri ivyo bintu bene abantu binjiramwo ngo ko barashaka amahera n'ibindi. Ngo amare avyinjiramwo otabiteguye muri ivyo amagurupe abantu baguma binjiramwo. Ngo yinjiremwo agera ahantu bamusabagirana amasezerano n'ivyo bintu. Nabo kubera ko yarakijijwe yageza aho hantu biranga ko abandanya. Vzanse ko abandanya ahamagara Yesu, ngo ahamagare Yesu, ingorane ziba ziradutse. Ikintu nabonye cyanteye ubwoba, ivyari ko biba ku mwana muri South Africa ku muvyeyi, vyari ko biba ku mwana ku mutakuru. Iyo ni inkuru nabonye gucya n'amaso nta meza birarahera. Abariko baramusengera iriya, natwe abariko barasengera umwana aha, twariko tukuvugana tugasanga ko barababwa ko n'ibintu bimwe. Ni ibintu rero abantu bakora, kuvuga ni ibintu abantu bakora, bamwe babisoma mu bitabo, abandi bakabisoma ku internet, abandi bakayisoma mu bindi. Noneho umuntu ariko arabikora ntamenye ivyahaye akora. Ibi rero ni ibigirwamana. Gusenga ibigirwamana ni ibintu bishobora kudushikana mu nyisho cyangwa se twemerewe tutabishikanywe ko ni Imana, tukibaza ko ari bizima, ariko inyuma y'ivyo bintu biba bikuru ubushobozi. Uza kubimenya ryari? Uza kubimenya iyo ushoboye gushikira ivyo bintu, ntubironkemwe amahoro, ntubironkemwe umunezero, cyangwa ugasanga ko biraza bigatwara ibindi. Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Ivo nimwe abantu benshi ubona abanyagisagara buzuye hari imbaraga z'abadayimoni cyangwa se imivumo iri ku bantu ihagaze ku alliance kubigirwamana basenga. Ni ibintu bimwe abantu bagenda babamwo batazi igituma babibamwo. Nicyo gituma birivuga ngo abarongorwa na Mpwemu w'Imana nibo bana. Reka mvuga iki, ni ngombwa ngo umenye mbega umugenzi tugendana ninde, uwo dusangira afere ninde, uwo dukorana ninde, uwo dusangira ubuzima ninde. Kuko rimwe na rimwe iyo utabaye maso ushobora gusenga ikigwamana cy'umuntu atavyo wateguye kandi atavzuzi. Aha ni hano wa kabiri, umuvumo wa Karande ukomoka kuko tubaha abavyeyi. Ibi kwega umuvumo mwinshi cyane. N'abantu murazi ko yavuze ngo wubaha abavyeyi bawe. Imana ibwira Mose mu mabwirizwa ngo niho uzagira gute? Uzabaha iminsi myiza kandi ukagira gute? Ukaramba. Iki ni kimwe mu bintu bituma umuvumo wa Karande. Umuvyeyi naho yo umusazi ni umuvyeyi. Rimwe na rimwe kubera abantu benshi kutubaha abavyeyi barabavuma, abandi akabaha atari ntazigera agira umugisha mu buzima. Kubera iki? Kubera bihagaze ku kungene yafasha abavyeyi nabi. Nigeze kuba ndiko ndasengera umuntu yari umukozi w'Imana, ivyamushikira iminsi yose yagombaga mu vyaha, akaba ari umuntu mwiza ko mu vyaha. Noneho je warambabaza turiko turanabaza, ni kubera ko ubuzima bwawe bwuzuye ivyaha uri umuntu ameze uko. Yari umuntu umwigisha w'ijambo ry'Imana mwiza cyane. Ndamwe nibwira igituma. Yari umuntu akunda amata, ndamugurira agasenge k'amata. Turicarana muhira, ndamubwira ndagomubwire, ni kubera kandi ugiye udafatika. Aca arambwira ngo bigeze kuzura Mpwemu yera, ngo buzure Mpwemu yera, bari bakira abana ngo bagikizwe. Hanyuma nyina akaba ngo yagendera mu mangetengete, amumaramariza mu ibarabara. Nyina ngo aramubwira ngo ubunkoreye ngo nawe bazobigukorera. Aca arambwira ngo ibimbako ngo nibaza ko bihagaze kuja mu mama yambariye kubera ico nakoze kubera ubwenge bukeye. Imana yamweretse ikintu kuri nyina cicaha, amumaramariza mu ibarabara. Nyina ngo babare aravuga ngo ibunkoreye nawe bazobigukorera. Twariko turasengana nawe amaze kuja mu eglise arenga 5. Ashitse baramukunda, nyuma y'iminsi mike aca akora idega, aca agenda. Ashitse ahandi nyuma batamukunda ko n'umuntu avuga neza cyane, mu mwanya mutoya aca akora idega, aca agenda. Arambwira ati iki gihagaze kuko tubaha abavyeyi ico nakoreye mama.
rimwe na rimwe rero kutubaha abavyeyi rimwe na rimwe bakaze ku bintu bibiri. Arashobora kuvuma canke kubera ko wamufashe nabi wamufashe nabi, ibi birafise ingaruka ku buzima bw'umuntu n'abana. Ukazobona muri kazoza ibintu ko biragenda nabi ntumenye iyo bikurikira. Icya gatatu, amabanga mpuzabitsina anyuranye n'ivyemewe. Reka mbagire kano kantu, ivyaha vyose imbere y'Imana birangana, nta cyaha gito na kinini kibaho, ariko bigira inkurikizi zitandukanye. Hari icyaha uvamwo ukakibabarirwa kandi byose ukabibabarirwa, hakaba n'ibindi bigira inkurikizi. Ivyaha vy'ubusambanyi birengeye amabanga yemewe birakwega abadayimoni. Reka makarorero, igihe cyose uhuye n'umuntu mabanga mpuzabitsina, uhuye n'umuntu mugahura mugahuza amaraso, muba muhanye Mpwemu, ntuzi ivyo akuye yavuye abiha wewe. Aho kera muvanze amaraso, igikurikira ntacuzi. Munyemere mbashizemo intahe, nigeze kuba ndiko ndafasha umuntu yaguye mu cyaha ari mu mwaka wa 10. Twabonanye yarubatse urugo avyaye abana 3. Murimo abantu bakuze. Ambwira ikintu gikomeye cyane y'ubwoba. Arambwira ngo iyo ari kumwe n'umugabo wiwe ngo abonishe wa muntu bahuye ari mu mwaka wa 10 arigaruka. Ndamwe urazi isura ye ntayo nzi. Urazi yaba ngo bambwira ngo ashobora kuba ba Afrika y'Epfo. Hari ubundi ati twabonanye igihe rimwe twasubiye kubonana. Ibindi sino bigaruka ko yambwiye. Igihe cyose ubusambanyi burakwega abadayimoni. Ni ubona abantu bamwe bisambanya abandi kubera bagiye bacahana, ukazusanga abadayimoni bakuriko. Rimwe na rimwe ukazusanga abantu, ukazubona abantu ko barakwiruka inyuma, wowe ukibaza ko ari ubwiza. Oya, si ubwiza, ni ikindi kintu wambaye. Nigeze kubwira umuntu turiko turasenga, araza ngo ni musengere kubera iki, ngo bagabo banyiruka inyuma, bakwiruka inyuma te. Yari yavyariye abana 3 bose ntawe usangiye se n'uwundi. Aba munzu ndango badandarize mu makara, ngo abimbwire ndamubwira ndariko umbabarire tuvugane nk'abakristo kandi nk'abantu b'Imana. None n'amashuri n'amahera niki cyo tuma bagomba kwiruka inyuma. Ibindi mbano wegarukanye ko nta muntu mubi n'umwiza baho, bose nibeza imbere y'Imana n'ibindi. Ndamubwira ni ivyo wibaza ko abantu bakwiruka inyuma n'abadayimoni. Ukumva umuntu ari abantu bagenda mwiruka inyuma kubera ko abantu bose bakubahuka, kubera ko abantu bose umengura. Reka ngaruke aho hantu ngomba kwereka ko ubusambanyi ni kimwe mu bikwega iki imivumo ya Karande. Ukazusanga rimwe na rimwe bigenda bigaruka. Nabonye turiko turasengera umuntu yaramaze imyaka 9 atagira umwana. None turiko turasenga none twasenga none nasenga mwete ko ndasenga nkabona Yesu miri kwa maraso, nasenga nkabona Yesu miri kwa maraso. Nabaca arambwira ngo yaramaze kabiri aryama, ngo yarota akabona umuntu amuzana isorori y'amaraso. Ndamaza none nibiki, ati naje ntavyo numva. Turasenga ngo dusenga, namubaza nti twari turi kumwe nawe n'umugabo twadusengera umwana, habaye iki? Bibuka ngo bari mu wa 2 muri kaminuza, bari bakundana umukobwa twarinda ko bose ntibagira abavyeyi, bari abantu nyine biga kuri buruse nabibona namwe. Ati twumvikana ko iyo nda tuyikuramo, iyo nda bayikuramo, bamaze kuyikuramwo bari bakikiga imyaka 4, bariga iyindi inirahera, bakora iyindi ntibaye 8, bagira mariage nyuma y'indi myaka 4, après mariage ba 6. Ucege ko turasengera umwana bamaze imyaka 9. Aho niho yambwa ati naje nari maze iminsi ndyama, naryama karota inzozi mbona amaraso imbere yanje. Namwe ni ati icyo kintu sinigeze nanacibuka namba ko kigeze kiba. Ibi birakwega abadayimoni. Ikindi ni ubusuma n'ubugunge. Ubusuma n'ubugunge. Umwanditsi Hagayi na Zakariya na Maraki bariko baravugishwa kuri Israeli mu gice cya 5 cya Zakariya. Zakariya aravugishwa aravuga ngo umuzingo w'igitabo niwo yabonye, ngo wari wuzuye impande zose. Uruhande rumwe ngo wari wuzuyemwo ubusuma, uwa kabiri kote yindi ubugunge, kote ya gatatu ukurahira ibinyoma.
aravuga ngo iryo jambo niryo rituma inzu ya Isirayeli cyangwa imiryango ya Isirayeli isambuka. Ngomba kubabwira ko ishengero ry'Imana igihe cyose ubuzima bwuzuye ubusuma n'ubugunge birakugarukako. Igihe cyose umuntu yabaye mu bintu byitwa ubusuma ukabukora, biteba bitebuka, bitagarutse kuri wewe bigaruka ku bana bawe. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo igihe cyose wakijijwe subiza ivyo wagize gute, ivyo wivye, cyangwa utobishije gusaba imbabazi. Ubugunge n'ubusuma birakwega umuvumo wa karande. Ikindi kubera ibibazo umwanya ni ivyo twikwegera twenyene. Ivyo twikwegera twenyene. Ivyo twikwegera twenyene bihagaze kuki? Ivyo twagiyemwo amasezerano anyuranye twagiye dupfundika n'abantu. Amasezerano akomeye twagiye dupfundika n'abantu. Muyandi majambo, ni igihe ugenda ugahura n'abantu mugapfundika amasezerano atariyo, ukemera ibintu bitari vyo, ukiyemeza ibintu bitari vyo. Nigeze kubona umuntu w'umupapa yari umusore, bagiranye amasezerano n'umukobwa ko bazobana bahana impuzu. Ngo bamare guhana impuzu barayitwara. Wa mukobwa wewe impuzu ko yakunda uwo muhungu, impuzu ngo ayijana ku mupfumu amuzirikirayo, ati ntaza kunda uwundi. Wa mukobwa na mare aramuheba, ngo amare kumuheba arongorwa n'uyundi. Uwo muhungu yazanywe na papa na mama ngo tumusengere. Turiko turasenga ndamubaza, arambwira ati kubera ko utarongora ufise amahera warene, ndamubwira ibintu ati jewe ndacyarindiriye naka ari yararongowe afise abana ati 3, uracyamurida tego. Mugira se na nyina nti musohoke dusigarane. Namwe ndimbwira amakuru yawe n'uwo mukobwa. Umukobwa nta nwigize mbona, yari ni Burayi, yari mu Faransa, undi yari akumutanga. Ndimbwira amakuru, mwahuye gute, iminsi mwabanya fiançaye mwakoze ibiki? Arambwira niho twageze kuri iyo mpuzu. N'amasezerano abantu bagirana n'abantu, bamara kugirana n'abantu wowe kibaza uwo muyegiranye ntuzi ibyo akoresha, ntuzi Mpwemu zimurimo. Ivyerekana ko umuntu ashobora kuba ari kwiyo karande. Bimwe nigihe umuntu abaho mu buzima akadasa n'umuntu wataye umutwe, ukazubona umuntu mu buzima aba mu kintu kimwe, none yakivamwo ejo akaja mu kindi, yakivamwo mu yandi majambo umengo hari ikintu mu kirundo bavuga ngo nakarahu. Nta kintu na kimwe abamwo ngo agire gute. Twigeze kuba turiko turasengera umusore yamaze imyaka 4 muri kaminuza, ari mu mwaka wa mbere. Umwaka wa mbere yize faculty imwe arayoberwa aja mu yindi, naye arayoberwa aja mu yindi, arayoberwa aja mu yindi, amara imyaka 4 akariko ariga umwaka. Yariga faculty imwe yayoberwa, kuyoberwa si igitangaza kandi si herezo y'ubuzima. Akumva ngo kumutima muri ngo ifaculty yize siguyo kaja mu yindi, yayoberwa ngo si yiwe zinaraziheza. Nige umuntu abaho mu buzima ukabona agumajuragirika ntafatika, ubuzima ndi bufatika, ndafatika no mu Mana ndafatika. Sinovuga ibimenyetso bitandukanye bigaragaza umuntu ashobora kuba ari kuwo muvumo. Icya kabiri ni indwara zisubiriza za karande. Indwara zisubiriza, reka ngo akaro kintu gisanzwe ndababwa mwihanganira bacishamo ibintu mwe ngenda mbona, ukabona umuntu nta mezi abirashira atarwaye malaria, ukamubaza uryama mu musegetera, ego, uraruhuka ego, urafungura neza ugahaga, ego, ko malaria n'umusegetera ni mibu cyangwa ni fatigue iri muri extreme cyangwa se inzara nishi. Ndamubaza urara mu musegetera, ego, urarya ugahaga, ego, uraruhuka ati birenga noreka kuruhuka ndakora. None amwe buri amezi 2 abahejeje kinini. Yari umwana w'umunyeshuri ngo dutangura gusenga,
Izo bisigute ngo urumva ngo ndazigera yiga ngo heze ishuri ngo nabi wawe bose nta numwe yaryize ngo none akako karyiga kashaka iki. N'indwara za karande cyangwa se ibintu bigenda byisubiriza kandi warabe icyo bishobora kuba bivuye ko ukavuga uti ibintu si normal. Icya kabiri, icya gatatu nako ubugumba n'inda zikoroka zisubiriza. Ubugumba ugasanga ni mu muryango cyangwa inda zikoroka zisubiriza. Icya kane, ugusambuka kw'imiryango cyangwa se kwahukana nakivuze. Icya gatanu, guheranirwa kudahera k'ubutunzi. None ugasanga umuntu mwatahuye guheranirwa cyangwa guheranirwa kuba muri kwama muri mwe. Hari ikintu Dawidi yavuze aravuga ngo mana uzundinde ubukene tazotukishiki izina ryawe, ariko kandi uzundinde umurengera utazonkwegera kukwibagira. None ugasanga umuntu aragerageza gukora ibishoboka. Abapasiteri bakunda kumviriza abantu, ukumviriza ukaraba uwo muntu ibintu biva kuki. Amajambo ari bakoresha ngo mengo we yaranyariwe. Aragerageza ariho ubuzima ntibutahurika kandi wanaraba umengo we arafise ukunge avukana n'abandi ariko ndasa n'uvukana nabo. Nigiye rero umuntu abayeho ukabona yama muvumo y'ibintu bidatahurika. Icya gatandatu, gushikirwa n'amasanganya kenshi ubona ko ni amasanganya atera amakenga. Ukabona ubuzima bw'umuntu ko burashikirwa n'amasanganya, witegereza ayo masanganya, yahagaze aratemba, ukwezi kwa kabiri arahagaze aratemba. Hariho ibintu biguma vyisubiriza ariko wavyitegereza hahandi nawo umutima ukwita ibintu biri normal. Ukabona hari amasanganya y'ibintu ubona bidatahurika. Ikindi kahise karimwo kwiyahura, impfu ziteye amakenga. Bariyahura ugasanga zigeze kunshikira umuryango iwacu hari muri 2012 muri 2012 mu muryango hari amazi iminsi atamundu w'imyaka 45 ushikanye imyaka 50 mengaragiye. No umukuru wacu umwadata wacu afata imodoka, bari mu modoka za Otrako, yari bisi ngiza Otrako, afamwe ari wenyine yatemze. Urabona wenyine yari hagati, abari bapfa wenyine abandi bose baravamwe ari bazima. None tugiye kumushingura nahamagara abo tuvukana ndababwira ibi bintu birafise ahantu biva. Mpamagara mukadata wacu yari ahakuze ndamubaza nti ndagomba ubwire, ndamubaza ibintu bimwe ndababwira nti tugandare, ariko higiye kugandara ikintu tumenye umuziyo gikomoka. Hari muri 2012 kuva ubugo gushika ubu n'abatama dufise bariho nta urapfa. Abantu barashobora gutahana ibisanzwe biri normal kandi niyo zira ko turataha. Abakristo haleluya, abakristo haleluya. Ariko hakaba hari impfu ubona si ibintu biri normal, ukabona n'ibintu biriko birisubiriza, harimo kwiyahura, harimo impfu ziteye amakenga. Uko twobohoka nyaruke nagomba ngeza aha utangure kwiyumvira wovuga uti mbega ibi bintu ni ubuzima bwanje, kubaho kwanje hari ibintu bigaragara bisa n'ibi. Mbere yuko twakwinjira mu mwanya w'usenga, bavukanye bene data, ibi ni bimwe mu bintu bikomeye Satani akoresha kugira ngo ubuzima abuzirike. Ubuzima abuzirike. None umaze kubona ko hari bimwe n'ibi bigendagenda ku buzima bwawe, wo bigenza gute? Nyaruke icyambere nuko watura ukwizera kwawe ufise muri Kristo Yesu, wibuka ikimaze cy'icyo Kristo yakoze ku bwawe. Aha ngoma navuga kandi mu gihe umaze kugirirwa ubuntu, abo turi kumwe tuvuge haleluya. Hari izo mahisi bakubera imbazo umwanya, igihe umaze kugirirwa ubuntu, icyambere ukwiye gukora ni ngombwa ngo urondere uburyo ushobora kumenya imvo n'inkomoko ya bimwe n'ibindi.
urushobora kubimenya mu nzira zitatu. Icya mbere nuko ushobora gufata umwanya wo gusenga. Icya kabiri nuko ushobora gufata umwanya wo kuvugana. Neka mabwire, twebwe naho twakijijwe, twe twarakijijwe, ariko ntitwakijwe ngo tuje mu ijuru directement. Twarakijijwe, Imana iduhindura intumwa z'imiryango yacu. Turi kumwe tukavuga haleluya. Twarakijwe ngo tuzane imiryango yacu. Hari abantu usengera ngo bakizwe, ariko yamara waraba ukabona soko banga gukizwa. Hari imigozi ituma badakizwa. Aho sinza kuhateba. Rero ikintu cya mbere ukora uretse gusenga Imana ikaguhishurira, ni ngombwa ugerageze kumenya mbega ibimwe bimwe vyagiye biranga umuryango wacu. Byabaye umuryango nibiki? Kandi turi abambasaderi ba Kristo mu miryango yacu, mu gihugu cyacu, mu kibano cyacu. Rero ni ngombwa ngo tumenye ibibera mu miryango yacu. Ndakunda kubwira abantu nk'umusenzi yitwaza ibintu bitatu. Witwaza Bibiliya, ukitwaza radio, ukitwaza journal. Uwo n'umusenzi. Witwaza Bibiliya, hanyuma ukitwaza journal ni radio. Ni ngombwa ngo umenye ibiba. Urabe ijambo ry'Imana ribivuga, umenye uburyo usenga. Umusenzi si wiyugarana. Nehemiya avuga ngo maze kumenya ibyabaye i Yerusalemu, maze kumenya amakuru y'ibyabaye, ndicara ndasenga. Mu gusenga Imana impapla. Aba turi kumwe tuvuga haleluya. Gusenga ntabwo kujana na ignorance. Oya, ignorance ni inzira imwe y'umwansi kugira ngo aguma tuzirika, akubuza kwiyumvira, akubuza kuraba, akubuza gukurikirana bimwe n'ibindi. Icyambere rero ni ngombwa ngo utahure watu kwizera kwawe icyo Kristo yakoze. Icya kabiri, ihane ubugararije bw'ivyaha. Ivyabaye kuri wewe, bya bintu byose byabaye ku buzima bwawe, umaze kwatura gutahura kwizera icyo Kristo yakoze kuri wewe, ihane ubugararije bw'ivyaha byawe. Mwaturiyanira ivyaha kugira ngo mukire. Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Ahabe kwaturiyanira ivyaha. Icya gatatu, akira guharirwa kuva mu kwatura ivyaha. Icya kane, hari abantu bakubabaje n'abakugiriye nabi. Hari abantu bagize gute n'abakugiriye nabi. Ikinagisimbye kukivuga ko kubera imvuze umwanya, rimwe na rimwe kudaharira no kutababarira. Nigeze kuja mu Kirundo, sanga ndiko ndasengera umuntu, bakamusengera yararwaye sida. Ariko rimwe igihe cyose buri trimestre yaje mu bitaro. None turiko turasenga, arambwira ngo n'abadayimoni. None abadayimoni ubamenya gute ko ari bose? Acarama ngo sinumva kungene. None turiko turaganira, iyo sida yarwaye yayitewe n'umuntu babana, yamufashe ku nguvu. Igihe cyose asohotse akamukubita ijisho, yacagira uruhagarara. Kandi uruhagarara abaganga bari ngaha, ikintu cya mbere uruhagarara rugira ruheza abasoda biki ba muganga. Niko bigenda umengo ubwoba, ikintu cya mbere buheza iki abasoda b'umubiri, amantikora cyaba feble. None yamukubita akacagira yamukubita amaso akacagira uruhagarara, naho yinjira mu bitaro. Turiko turaganira, ndamubwira turahambira amakuru ari atari ngaha, wonyemera ko tuvugana tego. Jewe nza kumuhamagara wa muntu, ndamubwira ndi umuntu witwa nakura muzi tego, amakuru yawe nawe urayaza tego, naramukoreye ibi nibi. Ariko narondeye kumwe no musaba imbabazi biranga. Uriteguye ati icyo yose aba cyose no gikora. Hari akinye nyuma y'imyaka itari mikeya, turategura ndategura uburyo bahura. Uwo muntu araza, ikintu yashitse imbere yarapfukamye, arafukamararira. Yari yazanye ibintu nyine by'impongano zabo nyine, arafukamararira amusaba imbabazi, ndaramuhabarira, ndabafinze mugana w'abandi. Kuva uwo munsi gushika uyu munsi iyi ndwara ntirakira, ariko ntarasubira mu bitaro. N'uyu munsi n'umuntu ahari arakijijwe, ntarasubira mu bitaro. Mu yandi majambo, ukubohokwe kwari guhagaze ku buremere bw'indahiro yagize. Ni nayo mpamvu sinzi ko bamaze kubona abajya bagira bavyara baramaze imyaka myinshi, yavyara umwana yamukubita ijisho agaca tubwenga cyo umusazi. Maze kubibona ndibaza ivyinshi biba bihagaze ku majambo amwe namwe baba baragize nk'indahiro ku buzima bwabo.
bavuga ngo nzopfa ntagize uku, nzopfa ntaronse iki, nzopfa ndagize iki. Iki rero bisaba kuharira abakugiriye nabi kandi nawe ukababarira. Icya gatanu, hagarika ikintu cyose kiguhuza n'imirwi ikorera mu kinyogero cyangwa ibintu bya Satani. Hagarika ibintu byose wari ubayemo, imirwi cyangwa se ibintu bikomoka mu cyaha. Si ukwatura gusa, si ugusubiza hamwe n'abandi gusa. Hagarika. Ikindi, utangura gusenga isengesho ryo gucacura iyo migozi. Nagomba kwinjira mu mwanya wo gusenga iminota mikeya ndaheza. Abaturwana saba inyama n'amaraso, ariko ni Mpwemu. Izo rero ni bimwe mu bintu bigaragara Satani akoresha, ugasanga umuntu yaramuziritse, ntagira icyo yimarira, ntagira icyo ashikako. Ibirana ariko ndababwira, ni bimwe mu bintu bigaragara mu buzima bw'abantu bunini kandi bwagutse, ugasanga umuntu ntacyo yimariye, ntacyo amarira biwe. Kandi ugasanga igihe cyose no mu buryo bumwe. Sinzi ko umaze kubona umuntu akizwa none agasubirayo, agakizwa none agasubirayo. Waraba, no, uyu muntu ni kubera ko adafatika mu Mana. Uganiriye nawe ukamwumviriza neza, usanga kenshi ari imigozi y'ivyaha bayemo, kandi ivyo migozi y'ivyaha yamuzaniye umuvumo na karande kuri we. Hari ivyo wenyine yakoze biramukurikirana, hari ibindi bimukurikirana biva muri kahise. Reka nsoze ngubwira ngo kugira ngo ubohoke neza, ni ngombwa ngo utahure icyo Kristo yakoze. Watura ivyaha vyawe, haleluya, watura ivyaha vyawe, hanyuma uhagarike ivyo bintu zose warubayemo. Ikindi, uharire abakugiriye nabi cyangwa se nabo babarire. Uhagarike ubucuti, utangure gusenga. Icyo gihe nico gihe Imana yo mu ijuru itangura kugira gute guhumura amaso yawe. Reka soze ngubwira iki, igihe cyose uri kurabona ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe, wibifata nk'ibintu bisanzwe, kuko abaturwana saba inyama n'amaraso. Hari Mpwemu zikorera mu bitagaragara, hari Mpwemu zishobora kugaragara mu bantu no mu bintu. Wewe wabyita ukavyita ibisanzwe, ariko umwansi ariko araziri ku buzima bwawe. Nagomba tusenge umwanya mutoya. Nibikubona mu buzima bwawe bisa n'imigozi iri kuri wewe cyangwa zishobora kuba iri mu muryango wawe, nagomba muvyaguruke dusenge. Nagomba muvyaguruke dusenge. Nagomba ufata umwanya wiyumvire mu buzima bwawe. Mbega nibiki biriko biragaragara mu buzima bwawe nk'inkurikizi za karande cyangwa se z'umuvumo? Raba imbere yawe, raba mu muryango wawe, raba mu bigushikira, raba mu bishikira umuryango wawe. Bavukanye, ntabwo twakijijwe ngo tuje mu ijuru nk'abariko barahunga, ahubwo twarakijwe. Imana idutuma mu miryango yacu, ariko hari ibintu biba mu miryango yacu kandi ari twebwe bateramye. Ni twebwe bateramye b'ingo zacu, ni twebwe bateramye b'imiryango yacu, ni twebwe bateramye b'igisagara n'igihugu cyacu, ni twebwe bateramye. Hari ibintu bimwe na bimwe turenza amaso, ariko ari ibintu umwanzi ariko arakora, kandi ari twebwe dukwiye kubibona tukabihagarika. Nibikubona imbere yawe, nagomba utangure gufata umwanya muto urabivuze ubona imbere yawe. Bishobora kuba biriko birakubuza kugira ahantu ushika, cyangwa habona ari ibintu biziritse umuryango wawe, cyangwa bigenda vyikurikiza. Nagomba dusenge, ubanze ubirebe. Urashobora kuba uyu munsi tutaca tuvyinjiramo kubera ko vyakuguruye amaso. Hari ibintu ubona umenga urakeneye kubiraba, hari ibintu ubona umenga urakeneye gukurikirana, hari ibintu ubona umenga urakeneye gukurikirana neza ngo umenye bivahe biva kuki. Uyu mugoroba Imana yawutanze kugira ngo ushobore dutanga umuco mukeya, uhumuka amaso. Ibyo wahora ubona nk'ibisanzwe ntubifate nk'ibisanzwe. Ibyo wahora nemwe bihaye biguma vyikurikiza mu muryango wawe, ntubifate nk'ibisanzwe. Umenye ko hari ikintu umwansi yashizeho, kandi uwo kugikuraho ni wewe. Imana yabwiye Yeremiya ngo guhaye ubushobozi bwo gusangangura, guhomvomvora, kurandura no guhonya, ngo mbe no guteragira. Abizera tuvuge haleluya. Ni twebwe abizera Yesu yahaye ubwo bushobozi, ni twebwe abizera Yesu yahaye ubwo bubasha, ariko bidusaba kubanza guhumuka amaso
tukaraba mbega ubuzima bwacu, mbega abacu nibiki biriko birahagendagenda, nibiki vyabiziziye, nibiki vyabigaruriye, nibiki biziritse amaguru yawe. Iminsi 15 iri imbere yacu yo gusozera iyi minsi, nagomba uyifate nk'iminsi yuko Imana iguhindurira ibihe. Uyifate nk'iminsi yo guhenura agakengerwe, agasuzuguro k'abadayimoni. Ako karimba umwanzi yagushingiye urakwiye kugakuraho mu izina rya Yesu Kristo. Imana yagombye ngo uyu mugoroba iri jambo rize nk'amarori, rize nka radari cyangwa se jumere, ituma ubona ivyari vyikinze, ituma ubona ivyakwinyegeza, ituma ubona ivyaha vyaguma bigaruka ku buzima bwawe ntumenye ico bivako. Uriya ni ikintu kibandanya kigaruka, biva kuki? Mana yagombye ngo uhumuke amaso. Aya ni amarori ijambo ry'Imana, kuko abaturwana saba inyama n'amaraso, ni Mpwemu nizo zikuboshe, zituma uguma uhura na biriya, ubona biriya mu muryango. Imana yagombye ngo uhumuke amaso muri iyi minsi 15 iri imbere yawe. Imana iguhaye umukubuzo, ukubure mu izina rya Yesu. Ukureho, usambure, usangangure, uhonye, uhomvomvore. Nago muduze ibiganza vyawe dusengere hamwe. Nimba hari ivyo ubona Imana imeze yamaze kukwereka, n'ibindi ubona wakibonye nk'umucyo, nago munyemerere dusubire muri risengesho. Niryo riza kuturongora gufata umwanya muto wo gusenga. Haleluya, haleluya. Dusubire muri risengesho twese. Mwami Yesu Kristo, ndizera ko ari wowe nzira ijana kumenya wewe wenyene. Mwami Yesu, ndizera ko ari wowe nzira yonyine ishikana ku Mana. Ndizera ko wapfiriye ivyaha vyanje, ndaciye bugufi ngunganze ku Mwami n'umukiza wanje. Ndatuye ivyaha vyanje. Fata umwanya watura ivyo ubona imbere yawe. Atura, mubwire, senga wature, umubwire, mwaturira ivyaha vyawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Atura ivyaha. Mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo araduharira ibicumuro n'ibigabitanyo vyacu, kandi ngo akadukiza. Nyuma ya kubabarirwa hariho gukira, nyuma ya kubabarirwa hariho kubohoka. Mwaturire. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Atura, atura, atura. Ivyo vyaha bikwizingiyeko, ico cyaha kigenda kigaruka. Ivyo bimwe biza mu nzozi, ibindi biza mu itiro, ariko ugasanga wabirayemwo birimwo. Iyo migozi atura, bicike mu izina rya Yesu. Mashaka ya ndatuye ivyaha vyanje imbere yawe. Uriya basakata karabasha. Nagomba tubandanye, turaza kubandanya, dushishikare twatura ijambo. Ndatura ivyaha vyanje imbere yawe. Ndagusavye imbabazi zawe Yesu.
mbabarira kura kw'icyaha cyose karande yose n'umuvumo wose w'ibyaha ibinkurikirana byose mbohora kizi inkurikizi z'ibyaha za karande izo nakoze jenyine ibyankurikirana ibyari bimboshe ndekura mu izina rya Yesu Kristo ndekura mu izina rya Yesu Kristo ndekura orabashaka ya baba Yesu 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 umuriro orabasaka takaya baba oria mashoko yobos umuriro wa Yesu Yes 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 Chika rekura 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 mu izina rya Yesu umuriro umuriro Yes imigozi y'abadayimoni nicike imigozi y'ibyaha nicike ubupfumu uburozi kuragura ubusambanyi rekura 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 Oria basaka ya baba ora basaka data uri Imana ibahora uri Imana itabara uri Imana ihindura Yes 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 mu izina rya Yesu ngomba tubandanye twinjira mu ntambuko yo guharira abatugiriye nabi iki kirimo umugozi ukomeye uboha nagomba waturira ijambo kubwo gushaka kwanje kubwo gushaka kwanje ndahari abantu bose bambabaje abangiriye nabi kubera ko nshaka ko nanje umparira nanje ndabahariye nagomba wature mu izina ry'umuntu uvuga izina ry'umuntu ubona yakugiriye nabi yakubabaje nagomba wature izina rye uvuge ngo naka uhereye uyu munsi ndamubabariye ature izina rye 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 muvuge mu izina uti naka ndakubabariye uraza kumva uburemere bukuva ku mutima ature izina ry'uwo muntu uti naka ndakubabariye uti naka ndakubabariye umururazi ibikomere byo guhemukirwa ibikomere byo guhemukirwa ibikomere byo guhemukirwa rekura 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 rekura
mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uwo mururazi wari ku mutima, tubandanye. Ndasambuye ububasha bwose, ndasambuye ububasha bwose bwa Satani. Ikintu cyose cyari kimfise ku bubasha, imivumo, karande, ibintu byose byari bindiko, ndekura mu izina rya Yesu. Mvako mu izina rya Yesu. Rekura. Orabashaka yaba. Rekura. 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 Orabashaka takaya baba. Orabashaka takaya baba. Orabashaka takaya baba. Rekura. 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 Orabashaka takaya baba. Orabashaka takaya baba. Rekura. 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 A protokole bamufate, ntidusamare. Protokole yabijejwe, bamwitwararika abandi dusenge. Hari ubushobozi bw'Imana, hari ubushobozi bw'Imana. Rekura. 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 Orabasaka takaya baba. Mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Rekura. Rekura. Daimoni soka. 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 Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ukuboko kwa data, ukuboko kwa data. Rekura. Uriya basaka takayaba. Mana kora igitangaza. Yesu kora igitangaza. Mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Nagomba tuye mu gacerere nkwereke. Nagomba duhwekere. Nagomba ufate ku mutwe wawe. Nagomba senga isengesho rigufiya risozera uyu mwanya. Tuzobandanya ko turacyari mu minsi yo gusenga uko umwungeri yabivuze. Witege, hariho season nshasha data kwinjizemo kuri uyu mugoroba. Witege, hariho urugendo rushasha, hari amarori data agomba kwambike kugira ngo ivyari bisobanye, ivyari biri mu mwijima, ibintu utabonaga, Imana iguhumura amaso bibone. Kandi si ukubibona gusa, ni ukugira ngo biranduke. Nagomba ufate ku mutwe wawe. Nagomba sengane nawe nsozera. Mwami Yesu, uyu munsi ni uwanje wo kubohoka. Imivumo yose iva ku byo nakoze, iva ku byo bankoreye, n'ibyabaye mu muryango, ibyankurikirana, ibyamboha, uhereye uyu munsi, ibyo nanyoye, ibyo nariye, ibyo nambitswe, ibyo nahawe, ibyo nakorewe, ndabizi
cyangwa atavyo nzi bikaba vyari bimboshe uhereye uyu munsi mvako umuriro wa Yesu, 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 rekura, 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 ora basakata kaya baba, rekura, ora basakata kaya baba, rekura, rekura, sohoka, 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, rekura, rekura, rekura. Imbaraga z'uburozi, imbaraga z'ubupfumu, imbaraga z'ibiheko, imbaraga z'uburozi, imbaraga zo kuragura, imbaraga zo kwaburwa, imbaraga z'indwara za karande, wa muvumo we rekura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, rekura, 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 rekura. Wekera witega igitangaza. Ugara amaso yawe ubwira umwami uti mwami harageze uyu munsi n'uwanje. Ngiye guharura gatatu mu kimenyetso kivuga ngo ibisigisigi, ikintu cyose cyari kiri kuri wewe kiranduke uhereye uyu munsi. Witege wakira ubushobozi bw'Imana buhora. Rimwe mu izina ry'Imana Data, kabiri mu izina rya Yesu, gatatu mu izina rya Mpwemu Yera. Yes, 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 yes. Reko shokoyo oria basakata kayaba, ora basakataya, oria bashekete, ora kasakata. Akira, akira, duze ibiganza wakire, akira kubohoka, akira. Muri ivyo biganza vyawe ni hejuru umuriro, umuriro mu biganza, umuriro mu mutwe, umuriro mu nda, umuriro mu maguru. Akira umuriro, nguyu umuriro wa Yesu, 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 umuriro wa Yesu. Mwami Yesu, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ibohora, uri Imana itabara, uri Imana ikiza, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ibohora, uri Imana itabara. Mana nagushimiye, Mana nagushimiye, Mana nagushimiye. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Mwami Yesu urakoze, 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 urakoze.
Ora basakayaba. Mana nagushimiye. Mana nagushimiye. Ikintu cyose cyari ku muntu, ivyari bibosha amaboko, ivyari bibosha ubwenge, ivyari bibosha amaso, ivyari bibosha amaguru, ivyari bibosha ubwenge, ivyari biboshe werekano kanya mu izina rya Yesu. Mwami Yesu urakoze. Mwami Yesu ntabari kubwanje yamara izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndagushimiye kuri Imana, uri data, uri umuzeyi, urabohora, ugatabara, ugakiza. Ndagushimiye ko uyu mugoroba ari umugoroba w'intsinzi ku muntu wese abaye muri kino kibanza. Ni mu izina rya Yesu Kristo biseze nizeye. Hallelujah. Imana ihabwe icubahiro. Duhagaze, duhaguruke. Nashaka dufate umunota umwe twigine intsinzi. Hallelujah. Nakaruru kenshi n'amashi menshi. Umunota umwe ndaharura. Sinzi ko umuntu w'ingoma ari hafi yinjire hajya avuze ingoma. Nashaka celebrate intsinzi. Hallelujah. Turiko turava mu ibohero bene data, turiko turakira ukwidegemvya. Abasirikare bari kwa Herode, Petero asohotse ngo bace basubiranamwo. Ubwami bw'umwiza ariko burasubiranamwo. Hallelujah. Nashaka mvuge gushika kuri gatatu, dukoma amashi menshi n'akaruru kenshi, dufise ivyizigiro by'ibihejeje kuba ku buzima bwacu no mu miryango yacu gushika impande zose. Rimwe, kabiri, gatatu. Umunota. Célébrons. Hallelujah. Merci Seigneur. Uruera, urabohora, uratangaje, urahambaye, ntakikunanira. Merci Jésus. Yes. Amashimash akaruru k'intsinzi. Yes. Komera amashimash mwami wacu. Hallelujah. Turafise nta reka tuzibikire kuwa gatatu. Imana ishimwe. Kuwa gatatu kuwa Mungu nababwiye tuje mu biro dusaba umwanya, no kuwa mbere dufise umwanya wiyaguye cyane guhera saa 3 azo ari konje.